Televiziyo Tanganyika. Televiziyo Tanganyika. Ni Pasteur Jean Bosco Nzisabira, umwungere w'ishengero rya Blood the Church. Nkuko twabivuze mu biganiro biheruka, turi mu gikorwa kidasanzwe kizotangura ku munsi wa gatanu, ku wa gatandatu hamwe no ku munsi w'Imana. Twavuze ko ari gikorane cagutse cy'ubutumwa bwiza, ariko nkuko twavuze ko ari amashengero atandukanye menshi yagiye hamwe kugira ngo ategure kino gikorwa. Turategekanya kandi n'igikorwa cyo gusengera igihugu, igikorwa cyo guhezagira igisagara. Muri iyo ntumbero rero tuzogira urugendo kugira ngo ico gikorwa tukigire mu munezero, turiko turaririmbira Imana, duhimbaza Imana. Isaha 8 hariya kwa Vyisi mu Kanyosha, ni muri Musama niho tuzotangurira urwo rugendo ruzotwerekeza ahazobera igikorane hariya kwa Sebatutsi. N'urugendo ruzoba rurimwo abantu benshi bavuye mu mashengero atandukanye n'abandi bose bavyipfuza, kandi kazoba akaryo keza ko kwisanzura, ko gukomeza imigenderanire hagati y'amashengero atandukanye. Ariyo mpamvu dutumiye abantu bose bariko bategura kuza mu gikorane gutangurana natwe muri uyo munezero, kugira ngo nitwanashika hariya ku kibuga turonka akanya ko gusenga, kugira ngo ikibuga tuze tucinjiremo neza mu gikorane huzuye ubuntu bw'Imana. Imyiteguro nyezina nayo muriko mubyifatamwe gute? Nkuko twabivuze, imyiteguro irabandanya. Ku munsi wa gatandatu twarahejeje amahiganwa atandukanye, haba mu vy'inkino zitandukanye, mu mupira w'amaguru hamwe n'ayandi makompetisiyo y'ugwaruka atandukanye. Ariko imigwi itegura nayo iriko yitegura igikorane, abazoba bariko barakora ibikorwa bitandukanye bariko baritegura, amanama arabandanya, eka n'ibindi bikorwa by'umuntu nyene afise urubanza biriko birabandanya kugira ngo ikorane kizegende neza. Ubu kuri isaha mvuga abajejwe ubuhinga bw'ivyuma babandi b'ibinyamajwi bamaze gutangura kwitegura ku kibuga, ariko yatangura gusa neza ntiworaba. Ndizigira ko abantu bazoza mu gikorane bazohasanga ari gikorane citeguriwe, gifise ivyankenerwa byose, kandi by'ukuri n'ikibuga kizoba gishajije gisa neza. Akajambo kuba ariko bitegura kuza mu gikorane ko bakara, twagomba dusubire tubatera kamo tubabwire ko ijuru ririteguye, mukozi w'Imana ariko arasenga. None rero twingingire abamaze kwitegura n'abandi bakiriko baravyumvira gusidukana niyonka, haba mu rugendo ruzoba ku munsi wa 11 hamwe n'igikorane kizotangura kuva itarike 12. Ngozi harabaye ibitangaza, abantu barakize kandi baravyivugiye, muyumvira ko ibijumura naho bizomera bite? Nko twamye tubivuga, umukozi w'Imana we rashirako, ariko igikorwa cyo gukiza no gutabara n'icimana. Nico gituma tuvyita ibitangaza. Natwe Ngozi twaratangaye kubona abantu bahaguruka bakavuga ati nakize, nabohotse, naje ngwaye gutya, naje mfise ikivyimba, naje ntashobora kugorora amaguru, bakahagarara imbere y'abantu bakavuga ngo nakize. Nobo kubera ko tuzi ko Imana ikiri yayindi, turazi ko izobohora abantu. Ntihagire rero utinya kuza amaranye igihe ingwara byananiranye. Turizigira ko ibitangaza n'utwumiza bizokorekera ku kibuga, ko yaramaze kutugaragariza ko ari Imana. Ongere ko kandi tubwira bariko baratwumviriza ko abatumire bacu bari mu kayira, cyane wa muririmbyi akunzwe cyane hano mu gisagara, Boni Mwaitege kuva hariya muri Tanzania, ariko kandi na yakorare nini Komeza Gusenga, nabo bari mu myiteguro idasanzwe kugira ngo baze batwinjize mu bwiza bw'Imana. Turabaha ikaze kandi turabakunda, turabahezagiye mu izina rya Yesu. Televiziyo Tanganyika. Televiziyo Tanganyika.